ntugenda rero uvuga ngo nca nasama ngo nshashira inzara hejuru ngo nuko ndi intare nta numwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo uyiravyeho nyene urayibona. None rero abarundi ko dufise n'ico kimenyetso c'intare tumenye kugenda twemye. Kera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu dufise imitima neza iri. Kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye kaze nshuti banywanyi kuri mwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tukaba tugira ngo tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa muri politiki, umutekano n'agateka kaze na muntu. Na amakuru muba mwatohorejwe n'umugwi w'abamenyesha amakuru akomeye cane akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cane ni nyuma yuko ingingo nkuru turibuze kuvuga ko kuri aya makuru yacu turibuze bashitseko muri aya makuru. Nanone reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora kaniko karyo ndagusaba umunuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ahari akazugera nawe nyene upyondeko. Tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, ingingo nkuru ndabahaye ikaze. U Rwanda rwashikirije igipolisi c'u Burundi umusore yivye ibanki ya Bankobu imiliyoni 29. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko izo miliyoni zoba zifise amanyanga mu bihangange biri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'ibindi bihangange bitandukanye. Ariko nanone turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Umujenerali yaba yinyegeje muri uwo mugambi ninde, nawe turaza kumugaruka ko muri aya makuru yacu. Imiliyoni 29 ni nyinshi cane, kandi abanyagihugu dufise bimwe mu bibazo bijanye no kubura igitoro, ibipfungurwa n'ibindi bitandukanye. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko yari yavuze ko yasavye abarongoye amasentare bose gufata abantu bose bagirizwa ivyaha bitandukanye. Naho andi makuru ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko aravugwa na makuru avuga ko abantu bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu barengukijwe n'urubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Ayo makuru nandi turabaye ikaze mu buryo burambuye. Kansubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu, nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba umunuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko. Tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru nk'uko twabibabwiye mu fiyofinyo, u Rwanda rwashikirije igipolisi c'u Burundi umusore yivye ibanki ya Bankobu imiliyoni 29 vy'amarundi. Kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya gatatu, aho ni kuwa gatanu uheze mu nyonyi umwaka w'2023, niho urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, yashikirije igipolisi c'u Burundi umusore yitwa Boris Bukeneza yagirizwa kwiba banki Bankobu imiliyoni 29 z'amarundi. Iki gikorwa cabereye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, gihagarariwe na RIB, Interpol na PNB. Kuri ubu ngubu rero ni igikorwa kandi kibaye nyuma yaho kw'igenekerezo rya 20 z'uku kwezi kwa 10 RIB yashatse kumutanga, ariko uno musore agahitamwo kwikomeretsa akoresheje minoti. Baca bahitamwo kubanza kumugumiza mu Rwanda kugira ngo abanze avurwe.
Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku bw'amasoko yacu nuko ayo mafaranga yagerezwa kwiba atanayo agifise kuko abatekamutwe bivugwa ko bayamutwariye muri Tanzania aho yariko arondera ivyangombwa ngo aje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho andi makuru bivugwa ko aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yarafashwe yashakaga ivyo vyangombwa kumva zo gusangayo umwe mu ntumwa zari zarungitsweyo n'umutegetsi akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Nawe turaza kumugaruka ko iyi dosiye ni dosiye ikomeye cyane, ariko turaza kumviriza ukuri nyene kubivugwa kuri aya mafaranga. Nayo andi makuru avuga mu gihugu c'u Burundi Makamba, imanza zikibiriraho zaciwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya ziramirizwa cane n'abanyagihugu. Abantu bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu bararengukijwe n'urubanza mu kibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Imiryango yabo yacengejwe ibona ko izo manza zirimwo utunenge twinshi. Inkuru ya Burundi News TV kubwa bamwe mu bo mu baryango baciriwe imanza na sentare nkuru ya parike yayo zihana abera zerekana bene gukora ivya mu rubanza rwo kuwa 28 Gitugutu, François Harerimana umudereva wa Otraco ikorera Bujumbura Kigoma yaciwe gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu y'umiliyoni w'amafaranga y'amarundi kuko yunguruje ibitenge bishika 218 bivuye muri Tanzania. Yaciriwe urwo rubanza mu gihe yagumye ahakana icaha. Hari abajejwe gushira no gukura ivyungurujwe mu modokari. Umukokayi nawe n'umudereva, abo babiri bategerezwa kurenguka bagatanga insiguro, ariko parike na sentare vya Makamba ntibarengukije, niko abagenzi ba Harerimana bidoga. Ni nako vyagenze kuri Clearwa ivyivuzwe nanone umudereva w'ipikipiki yaciriwe urubanza muri ico kibiriraho co kuri uwo wa gatandatu wa 28 Gitugutu yahanishijwe gupfungwa imyaka ishika 2 n'ihadabu y'ibihumbi 50 kuko yafatanywe imifuko 7 y'ifumbire. Andi makuru kubwa bari muri urwo rubanza nanone kubaturungikiye amakuru bari muri urwo rubanza bavuze ko yarahaye abacamanza amazina ya bene ifumbire iyo yari ijanywe n'iyo yari ikuwe, ariko abacamanza ntibabihaye agaciro. Izindi manza 4 zaraciwe muri ico kibiriraho cabaye kuri uwo wa 31 Gitugutu umwaka w'2023. Kuri ivyo vyahanyene abanyagihugu bavuga ko babonye ubunenge bwinshi cane muri izo manza zaciriwe ngaho. Nk'akarorero uwuvunja amafaranga Jean Nkurunziza mpande y'ipfungwa no kuriha ihadabu telefoni yibwe ngendanwa n'amafaranga 22,022 n'ibihumbi 400 y'amashiringi vyarafashwe. Uwitwa Azor Ndayishimiye nawe nyene yaraciriwe umunyoro n'ihadabu kuko yafatanywe isabuni Omi y'amagendo. Ikamyo yari yitwaye hamwe n'isabuni itarishe vyashizwe mu minwe ya leta. Nawe uwitwa Ananiyasi Bayubahe. Nk'akarorero uwuvunja amafaranga Jean Nkurunziza mpande y'ipfungwa no kuriha ihadabu telefoni yibwe ngendana n'amafaranga 22,000 n'amafaranga 40,000 y'amashiringi vyarafashwe. Uwitwa Azar Ndayishimiye nawe nyene yaciriwe umunyororo n'ihadabu kuko yafatanywe isabuni Omu y'amagendo. Ikamyo yari yitwaye hamwe n'isabuni itarishe vyashizwe mu minwe ya leta. Nawe uwitwa Ananiyasi Bayubahe acirirwa umunyoro n'ihadabu, ariko imodokari yo mu bwoko bwa Probox yari yunguruje ifumbire sentare yafashe ingingo yo kuyisubiza mweneyo. Imiryango y'abaciriwe imanza iriyamiriza uguhengama kw'iyo sentare y'intara ya Makamba. Ivyo vyose
Izo manza zije nyuma y'uko zaciwe nyuma y'aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yari yasavye abarongoye amasentare bose gufata abantu bose bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. N'ayandi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, za miliyoni 29 zafashwe kuri iri genekerezo rya gatatu Munyonyi umwaka w'2023, hoba hamenyekanye amakuru akomeye cane ko umutegetsi akomeye cane General Prime Niyongabo nawe yaratunze amatungo mu buryo budasiguritse, ariko nanone harahejeje gufatwa amatungo yiwe nk'uko vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Mwarabonye ko nk'uko twabishikirije kuri imbonesha kuri mwe yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV, kubw'amasoko yacu General Prime Niyongabo ageramiwe. Haravuzwe ko General Prime Niyongabo yoba akoresha amahera y'igihugu mu karyo katemewe kandi mu buryo budasiguritse nk'uko bushikirizwa na bamwe mu begereye iyo dosiye. Vyose turiko turabandanya mu kubikora ko amatohoza n'ibindi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Andi makuru, General Alain Guillaume Bunyoni yoba yarungikiwe abamugandagura nyuma y'icaha yateguye co gutegura kugandagura umukuru w'igihugu. Biravugwa ko General Prime Niyongabo nawe yoba afise uruhara mu bijanye na kudeta ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi, ariko bimwe mu bivugwa nuko vyoba bitazoshika vuba, ariko ubuvugishwa nabwo burahejeje gusohora. Vyose turategereje ngo turabe ibija mbere nk'uko tuba turiko turabishikirizwa na bamwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Nk'akarorero, murazi ko Gervais Ndirakobuca ariwe ashigikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, naho ibindi bihanganje vyo bihejeje gufata ingingo ikomeye cane yo gukora ubugumutsi mu gihugu c'u Burundi no kwanka ivyanzuwe na leta y'u Burundi. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo nawe atavuga rumwe n'ubutegetsi, atavuga rumwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, aho bamwagereza kudashira mu ngiro. Ariko turakengurukiye cane igihugu c'icibanye c'u Rwanda ku bikorwa turiko turabana naco mu bikorwa bitandukanye vyo gushikiriza abakoze amabi atandukanye ku bijanye n'umutekano, mu bijanye n'imicungararo mu gihugu c'icibanye c'u Rwanda. Vyose birahejeje kuba vyiza cane. Reka ndabakengurukire cane inshuti munywanyi kuri we wahejeje kumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza ku vyerekeranye n'ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Nituza kuronka amakuru turaza kuyatosora tuyabashitseko. Kuri iri genekerezo turaza kumviriza amakuru akomeye cane avugwa kuri General Prime Niyongabo, amakuru avugwa kuri Keri Nkurunziza, amakuru avugwa ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni. Vyose turaza kubibashitsako muri aya makuru. Murazi ko Denis Bucumi yoba afise ubugeni, vyose turaza kubigarukako muri aya makuru. Reka iyi ni Burundi News TV.